mwabonye ko umunsi wazanye na Satibi mwabonye ko aje kuvuza kandi ya Satibi muraho ni ekipi sana za Satibi muraho sipambo disante ni frambo disante yazanye Satibi haya na ekipi ashobora kwemera atari frambo disante hadi ekipi ashobora kwemerera kujya n'umwana wanje naretse umwana naretse namuhaye uruhusha na ekipi ashobora kuza kuvugiriza ariko umwana wari kwari umujene avuza neza cyane abana bakaryoherwa mu kanya namubwiye yuko abatubwiza akaririmbo keza cyane k'abajene mwebwe nkaha karyoshe Satibi nawe yatowe ngo aryoshe ibirori by'umunsi udasanzwe witiriwe Flambeau Day hari kwigenekerezo rya 21 Myandagaro uyu mwaka wa 2022 hari ku munsi udasanzwe wo kwerekana igikombe c'umugwi wo mu ntara ya Gitega ari Flambeau du Centre kakaba kari n'akaryo keza ko kwigina intsinzi y'igikombe cyitiriwe Primus League y'umwaka wa 2021 ushira umwaka wa 2022 harabaye ibirori bidasanzwe aho abarongo uwo mugwi baronse akaryo ko gusangira n'abakunzi vy'imva mutima b'uwo mugwi ivyo birori bikaba vyahuriranye n'urukino rwahuje umugwi wa Flambeau du Centre aho watanye mu mitwe n'umugwi wa Interstar mu rukino rw'indwigira kabiri mu nkino za Championnat ya Primus League y'umwaka wa 2022 ushira umwaka wa 2023 urukino rwabashikanye ku musozo w'ibitsindo bibiri vya Flambeau kuri kimwe ca Interstar aho ni mu gihe Satibi yahawe akajya ko gukora performance mu minota 15 y'igice ca mbere cy'akaruhuko bimwe mu vyerekanye umunezero ku bakunzi b'inkino ndetse n'abakunzi b'umuziki bari ku kibuga cyo mu ntara ya Gitega citiriwe Ingoma bikaba byaciye bija gusozerwa mu rugo rw'Umurwizatunga Venerand asanzwe atwara uwo mugwi wa Flambeau du Centre aho bashoboye kwivuna umusase ndetse batera ijoro ijambo kakaba kabaye n'akajyo keza ko kwemerera abakinyi ba Flambeau du Centre miliyoni 30 nkamwe buramuka batsinze urukino rwa CAF Champions League ruzobahuza no mu Itihad yo mu gihugu ca Libya bimwe mu vyahimbaye abo bakinyi ndetse n'abari bari aho muri ico kibanza rero ijambo yavuze perezida wa federation rikomeye cyane bagiye bakinyi bacu bagiye ubu singizokwitwa Flambeau yeza ukina n'iriya ekipe yo muri bazokina Uburundi bazovuga Uburundi bazovuga Flambeau bavuga Uburundi buri Burundi bagiye Uburundi bwiye kwiza bwe none rero ubu mugiye gusurukira Uburundi nimugiye gusurukira Flambeau du Centre n'Uburundi ari igihugu cy'Uburundi mu kigwanire rero yavuze president wa federation mugiye gusurukira Uburundi mugiye gusurukira Flambeau du Centre mugiye gusurukira intara yacu Gitega ngo Flambeau umugiye gusurukira Uburundi idarapo y'Uburundi rizoduzwa kweli uje cyo rero ubu n'Uburundi bazovuga Uburundi buje gukina na ekipe yo muri Libya Uburundi bavuga Flambeau du Centre bavuga Uburundi rero muri mugiye rero mugiye gusurukira Uburundi muze mukire ko yabahanuye muze mu maramazi igihugu bana yabwiye bajya bazungu ntimuze mu batinye kibazo bategeye bajya bazungu mukire umupira mwiza atabwoba munezereze cyane abarundi bose abafana bacu bari ngaha bazoguma babateza amatwi ku maradiyo akavuga ko kameze gutya ka radio abafana bose kameze twe Flambeau du Centre kwina saa 9 muze kuba mugura amaradiyo amaradiyo mutanguye baba bumviritse ndabasavye mwe abakinyi mwe uzofata umupira ntaze amaramazi abandi muze mukire bijyanye muzi mubacemo hanyuma mwirize ibitsindo bagiye ngo Burundi bidije ibitsindo abakinyi banezerwa cyo nanje njyana batekeraga kandi nimwatsinde giye kipi yo muri Libya muzoshikanya ndabaha imiriyoni 30 muze muyitsinde
igikombe cha federasiyo yababahaye nanzo cha nabahaye imiriyoni swete tubongeye imiriyoni 30. Mumvise bana muze murere rero mugende mufise inguvu, muze mugende mufise ko mufise abantu babashigikiye abarundi bose hama mutuzanire intsinzi. Ivyo birori kandi bikaba byari byatewe iteka ryo kwitabwa n'abubahwa nka General de Brigade de Police Muyenga Alexandre asanzwe arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ndetse n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Kuriyo. Abandi bari bitavye ibirori n'usanzwe atwara umugambi wa CNDD-FDD mu ntara ya Gitega Honorable George Nshimirimana, akaba kandi azwi ku izina rya Papa Flambo. Uwundi yari yitavye ivyo birori n'usanzwe arongoye umugwa musonga atari Honorable Denis Karera, Buramatari Venama Nirambona ndetse na Mustanteri Jacques Nduwimana. Inyuma yo gukurikirana uko ivyo birori vyagenze, Indundi TV yarashoboye kuvugisha Rajabo Singwa asanzwe yari yaserukiye Indundi TV muri izo nkino ndetse no mu ivyo birori, aratuyagira uko vyari vyifashe na cyane ku ruhande rw'umuziki. Tumutege yomi. Ego Alain, ibintu byari bimeze neza cyane mbere n'ubwa mbere mu mateka yo mu gwa Flambeau du Centre utahukana igikombe cha Primus League Burundi, mbere no mu mateka yo mu ntara ya Gitega nta mugu n'umwe wari bwatahukanye igikombe cha Primus League Burundi. Rero n'ubwa mbere na mateka dasanzwe mu gwa Flambeau du Centre waraye ukoze, aho waraye uhimbaje umunsi mukuru kabisa wahariwe wo kwigina igikombe n'insinzi igikombe cha Primus League cy'umwaka w'2021 ushira 2022. Ibirori byari byitawe n'abubaha nkuko wabivuze, abubaha batandukanye, hari umuziki baba mama ba Flambeau, urabona yuko baguma bagyoherwa. Isi kuvuga yuko n'umugwa mbere wo buhamagara Sadbi kugira aze abateramishe, ariko n'ubwa mbere kabisa Sadbi aririmba mu birori vya Venerand, ari mu bwa mbere kandi urabona ko Venerand yagyohewe cyane gose n'ingene ndetse wabonye n'ingene yavuze yuko Sadbi ari umwana wiwe. N'ibirori rero byari bimeze neza nkuko wabivuze. Venerand yemereye abakinyi ba Flambeau du Centre nibaramuka basinze umugwi wa Itihad wo muri Libya mu nkino za CAF Champions League azobaha imiriyoni 30. Yasubiye kandi aravuga yuko yamakonsoma buri kwezi yamakonsoma imiriyoni 16. Urumva yuko uno Umurwizatunga amafaranga asohora ku kwezi ari menshi, ku mwaka urumva yuko ari miliyoni zirenga 150. Urumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Ego, inyuma yo kumviriza Rajabo Singwa asanzwe yari yaserukiye Indundi TV muri ivyo birori ndetse no mu izo nkino, urashoboye kumva na bimwe mu byo je ntari nashoboye kuba yagira. Ariko ikibazo canje, mbiga nkawe nk'umufana wibaza yuko vyoba bifise akahe kamaro abaririmbyi guhura n'abanyepolitike, abaririmbyi guhura n'abajejwe intwaro, abaririmbyi kuza guhura n'abagwizatunga? Wewe nk'umukunzi w'umuziki w'Uburundi n'umukunzi wa football canke n'umukunzi w'inkino, wibaza yuko bino bifise irindi shusho vyotanga? Ni muri commentaire. Je nitwa Allen the Real, ino ni Indundi TV.